ijambo ryayo rirarema. Yesu Kristo nashimwe. Tugorore ibiganza vyacu, ndabagumbire mwese mu izina rya Yesu Kristo. Namahoro. Imana ishimwe ko turi amahoro twese. Ndashima Imana yo mwijuru itwemereye kuba mu ngoro yayo kuri uno mugoroba, ikabitwongeye uyu munsi ngo tubeho. Tubayeho kubw'ubuntu bw'Imana. Nk'uko umuririmbyi yavuze ngo Imana ivuze ngo baho, uragira gute? Urabaho. Ijambo ryayo rirarema. Naniki jambo Imana yashyize muri jewe uyu munsi kuganira ku ijambo ry'Imana, kubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Satani ntiyaragombye kubaho. Hajya Satani aratwanka gose, nagomba nuko umwicaye mu gatondo ivyo bimenye. Nagomba yuko ubikana amayeri igihumbi mu mufuko. Arababara cyane. Ariko kandi Imana yacu ivuze ngo baho, urabaho. Yesu ashimwe cyane. Hama ndanezerewe cyane kuri uyu mugoroba, kandi ndashimiye n'umurongozi Imana yakoresheje kugira ngo uno mugoroba mbe ndi imbere y'ishengero. Imana imuhe umugisha. Tumaze kumva byinshi rero mu ndirimbo z'abaririmbyi. Indirimbo ni ijambo ry'Imana. Haga Imana ivugira no mu ndirimbo. Ngomba mbaze umuntu yavuye mu iraka ati Imana uze kuvugana nanje uciye mu ndirimbo canke mu ijambo ryawe. Wasenze iryo sengesho ashira ukuboko hejuru. Turi imbere y'Imana. Ati Imana ndagiye uze kuvugana nanje uciye mu ndirimbo canke mu ijambo ryawe. Iryo sengesho uwarisavye Imana atiye mukono juu. Mama Beti wenyene, Nuriya wenyene, babiri batatu hariya hejuru. None abandi mwasenze gute? Ikibazo kijari ikibazo kandi gikumbagaje benshi. Ariko nibwo buzima bw'umukristo. Namagorwa kuva muhira atantumbero ufite ati ndagiye kuvugana no kubonana n'Imana. Imana iravuga mu buryo bwinshi. Iravuga biciye mu ijambo ryayo. Iravuga biciye mu ndirimbo. Iravuga biciye no mu buhanuzi hose. Ariko uyu mugoroba Imana yashizemwo iryo jambo rivuga ngo kubaka ku ijambo ry'Imana canke kurongorwa n'ijambo ry'Imana, kubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Yesu Kristo nashimwe. Dusome ijambo ry'Imana rero mu cete Paulo yandikiye Abaheburayo 4:12. Renova nihari ashike ngaha asome. Turabe ijambo ry'Imana, kubeshwaho n'ijambo ry'Imana, kwizera ijambo ry'Imana, kubaka ku ijambo ry'Imana, nibwo buzima bw'umukristo. Soma 4:12. Turasoma Abaheburayo 4 ku murongo wa 12. Havuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ubushobozi, rikarishe kuruta inkota ifise ubugi impande zombi, rikinjira gushika naho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, rigasuzuma ivy'umutima wiyumvira, ukagirira imigabo. Kandi imbere yayo nta caremwe gihishijwe, ariko vyose vyambaye ubusa, biragaragara imbere y'inyonga zizotubaza ivyo twakoze. Imana idufashe. Amen. Imana idufashe. Dushire ko igitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya 55 murongo wa 10. Igitabo cy'ubuvugishwa n'Imana Yesaya 55 umurongo wa 10 n'uwa 11 dusome mu izina rya Yesu. Avuga ngo
umutwe w'amajambo uvuga ngo ijambo ry'Imana. 10. Nk'uko imvura na shelegi bigwa bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ariko bigatosa isi, bigatuma imeza ikera, igaha umubivyi imbuto, n'urya ikamuha ivyo kurya. 11. Uko niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera, ntirizogaruka ubusa, ariko rizoshitsa ivyo ngomba, rizosozera ico naritumye. Imana yacu nihabwa icubahiro. Ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Umukristo kubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Namagorwa kubona umukristo amaze imyaka myinshi mu ishengero ariko atagendeshwa n'ijambo ry'Imana, atubatse ku ijambo ry'Imana, atagendana amasezerano y'ijambo ry'Imana. Nagomba nababwire ijambo ry'Imana n'ubushobozi, kandi nk'uko imvura na shelegi bigwa bigatosa isi, niko n'ijambo ry'Imana rije cyangwa ryaraje ritazogenda uko, ariko rishitsa icyo Imana yaritumye gukora. Sema amen. Iryo jambo ry'Imana rero ni ibi vyahumetswe n'Imana. Aha ni Imana ivugira. Mbe abazanye Bibiliya bazishire hejuru turabe. Jambo ry'Imana. Iri niryo jambo ry'Imana Imana yaduhaye. Ugomba ingene Imana yavuze, yavugiye mu ijambo ryayo, kandi iri jambo ryahumetswe n'Imana ibetangabo ndwi. Iri jambo n'ubushobozi, iri jambo n'ubuzima. Yesu Kristo nashimwe. Kandi iri jambo urigira iwawe, urikunde. Harimwo abantu bagendanye n'Imana bari bameze nk'uko kwiwawe, ariko bararyubakiyeko, bararyizera. Kandi usomye muri jambo ry'Imana, abagendanye n'iryo jambo ry'Imana bose bagiye batabagwa n'iyo Mana nyene, kuko ijambo ryayo ritagenda ubusa. Aba banditse muri Bibiliya benshi barakoreye Imana, igihe cyabo kiragera bararangiza urugendo rwabo. Uyu munsi ntibakiriho, ariko kandi ijambo ry'Imana ryarabandanije. Yesu wacu nashimwe cyane. Ryarabandanije, kuko ijambo ry'Imana si iry'umuntu, ni iry'Imana. Umuntu arapfa akagenda akaruhuka, ariko ijambo ry'Imana ryo niriruhuka, ryama rikora. Yesu wacu nashimwe. Kandi ntawe uzopfa arimaze ijambo ry'Imana, kuko riraryoshe, ririmwo ububasha, ririmwo vitamine zose. Sema amena. Ririmwo ubuzima, ririmwo ubuzima. Kunda ijambo ry'Imana. Imana hari ibyo yavuze muri Bibiliya, ajya amasezerano yose ari ngaha muri Bibiliya. Wewe mugororotsi, nayiwawe. Vuga ati nayiwanje. Nayiwanje. Bikure muri kahise, ariko bizane muri kubu. Wewe ukiriho wambaye uyu mubiri nyene. Jambo ry'Imana ngo Eliya yari umuntu nkatwe, yagenda nyiri Imana nk'uko nawe umeze uku. Kandi yamana nyene y'Aburahamu, yamana nyene yavuganye na ba Isaka, yamana yavuganye na ba Yesaya. Niyo Mana y'uno munsi, Imana ya Bibiliya. Nagomba ngo nagukundishe iri jambo ry'Imana. Sema amena. Sema amen. Vyose biri ngaha mu ijambo ry'Imana. Imana yavuganye n'abakozi b'Imana, igendana nabo, nabo barumvira ijambo ry'Imana rivuga. Turavye ikana, turaho ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Tuvuga uburyo bubiri Imana ivuga. Ubwa mbere, Imana iravugana n'umuntu.
biciye muri ijambo ry'Imana. Ahandi Imana iravugana n'umuntu biciye ku bakozi b'iki b'Imana. Tuvuga muri ubwo buryo bubiri Imana ivuga. Turavye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana cya 2 ku murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana cya 2 murongo wa mbere. Havuga ngo ubukwe bw'Ikana. Turabe 6 ture kuri 4. Yesu aramwishyura ati duhuriye ga nyina wanje, igihe canje nikiragera. Nyina abwira abasuku ati icyo ababwira cyose mugikore. Hari impange z'intango 6 z'amazi zabajwe mu mabuye, zatweretsweho kubwo kwihumanura nk'uko umugenzo w'Abayuda waruri. Imwe imwe yuzurwa n'ibibindi 2 canke 3. Yesu arababarira ati nimwuzuze izo ntango amazi. Bazuzuza kugeza ku mbiga. Arababarira ati mudahe ubunyene mushire umuteretsi mukuru. Baramushira. Umuteretsi yumvirije amazi yahindutse vino, ntiyamenye iyivuye, ariko basuku badasha amazi bari babizi. Uwo muteretsi ahamagara umukwe, aramubwira ati umuntu wese ahora abanza gutereka vino ziryoshe, maze bahimba akabaha izitaryoshye, ariko weho iziryoshe nizo wabitse gushitsa ubu. Yesu Kristo nashimwe. Jambo rya Kristo Yesu rirarema. Iri jambo rya Yesu urigendane, ivyo yavuze muri Bibiliya ni ivy'iwawe, kandi uvyizeye urabona igitangaza c'Imana. Benshi nta gitangaza babona c'Imana kubera iki? Nibubatse ku mazano Yesu Kristo yasize atubwiye. Ibi Yesu Kristo yavuze mu jambo ryayo ni ivy'iwawe, ni ivy'iwanje. Yesu Kristo nashimye. Umva icyo Yesu avuga, izera ijambo ry'Imana, ibisigaye ubona icyo Imana igukorera. Ahari mu bukwe, uyu musore ubukwe bwiwe bwari mu mugisha, aratumira umwami Yesu n'abigishwa baraza, ariko kandi urubanza ibinyobwa n'ivyakwira. Mariya agina bwa Yesu ati Yesu mwana wanje, aha rero yaburaniwe ko waje. Harageze ko nawe ukora. Yesu abwira Mariya ati ntiharagera nyina wanje, we nibiki wewe, igihe canje ntikiragera. Ariko Mariya kuko yarazi ko ijambo Yesu avuze biza kurema iki? Igitangaza. Yesu Kristo nashimye. Acagenda abwira abazwa ati icyo ababwira cyose mugikore, icyo ababwira cyose mugikore. Uyu mugoroba icyo Yesu yavuze gikore, urabona igitangaza. Amen. Umvira icyo Yesu Kristo avuga, urabona igitangaza. Hama Yesu Kristo hageze arababwira ati murondera amazi musuke kurya mibindi. Iyo mibindi ni abantu bakaraba baje gusenga mu masinagogi, kujya muramubona bajya babandi uko bahora bavuga ngo ni kutawaza. Kujya batawaza mu Giswahili barakaraba. Umva ko yari amazi Mose zako akakaraba akinjira, ariko Yesu kuko ari Imana asohora ijambo ati genda muvoma amazi hama muce musukamo muzuze. Nibiyumve ati none izi mpange zirigwa ngaha n'ubucafu n'akantu, ariko na Yesu tutwara amazi hama vini boneka honyene. Ariko baca bashira umutima kuco Yesu agize gute avuze, sema amena. Baca baravuga ati katugere tuvome. Baravoma, abantu bize ubwenge baravoma baruzuza. Baca ati twaheje kuzuza, ati genda mudahe muce munwa. Nano kwibati none tudahe ibi bindi bigirirwa ngabi kararanga. Aya mazi kweri nta ucafa arimwo, ariko bizera icyo Kristo Yesu avuze. Yesu Kristo jambo giwe rahindura ibibi bikaba ivyiza. Yesu wacu nashimwe cyane. Haleluya. Bagiye kudango bumviriza basanga yo original
original. Amen. Original. Baca bararyoherwa. Shira umutima ku ijambo ry'Imana. Umvira ijambo ry'Imana. Icyo yavuze kigendereko. Urabona Imana igenda ikora ibitangaza kuko ijambo ryayo nirigenda ubusa. Ntiyatubeshe muri ijambo ry'Imana. Ntiyatubeshe. Yavuze ngo ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mwero w'isi. Mbega yaratubeshe. Ari kumwe natwe. Ari ugasanga abantu iryo jambo baritaye kubigishwa ba Yesu. Kuri ba Paulo na ba Petero. Sisi hatumo ni kuingia ni kutoka. Oya. Petero uno musi ni wewe. Paulo uno musi ni wewe. Andrea uno musi ni wewe. Imani igomba ikorane na wewe. Izere ijambo ry'Imana. Yesu Kristo nashimwe. Izere ijambo ry'Imana. Ubaka ku ijambo ry'Imana. Bibiri tubwira yuko Imana yavuze ngo nitwayumvira izotugira umutwe. Nizotugira iki? Nizotugira iki? None niba ndebizera iryo jambo avuga ati jiwe Imana yambwiye ko nzoba umutwe ntazoba umurizo. Umva akaba ari bwo buzima iryo jambo uryamye. Imana ngiye ko jewe ndi umutwe sinzoba umurizo. Ukavyuka ugendagenda muri ville, ugendagenda mu gisagara ati nubwo ndiko nagendagenda ngaha ndi umutwe. Ko mu mutwe hari mu ubwenge, mu mutwe harimo kwiyumvira. Imana yatugize umutwe, ubwenge turabufise. Yesu wacu nashimwe. Ubwenge turabugendana, yatugize umutwe. Haleluya. Ariko gasanga umuntu agomba kuguma ari umurizo. Hoya. Yatugize umutwe. Mu myaka ya ufise yose yakugize umutwe. Apana kwisuzugura. Iryo ni jambo ry'iki ry'Imana rigire gwawe. Yesu aguha umugisha. Yesu aguha umugisha. Bibiri imbwira yuko ijambo yavuga ngo umugororotsi niko Dawidi yavuze. Ngo yarakuze arasaza abona yuko atamugororotsi yagize gute yahebwe cyangwa abana bibagira gute basegerereze. Iyo ni jambo ry'Imana. None bavye muri ngaha iryo jambo kweri mumva ko ari iwacu. Ko ari iwacu. Ndazi ko abana banje batazosegerereza. Amen. Ndazi ko umugororotsi Imana itamuheba kandi abana biwe badasegerereza. Nagwa nabwire ngo nibidodombe. Imana yaguye uruvyaro, yaguye umugisha. Bibiri ngo abana b'umugororotsi ntibazokwigera basegerereza. Kabona atanye gusegerereza si Imana yabeshe. Ni wowe utizera ijambo ry'Imana. Ibutsa Imana ku ijambo ryahumetswe nayo muri Bibiliya. Sema amena. Utaona maisha naendelea. Birakunda mu izina rya Yesu. Jambo ryawe nirigaruka ubusa. Rirakora ibitangaza. Haleluya. Haleluya. Hey, jambo ry'Imana. Yesu yavuze ngo ndabaye ububasha bwo gukandagira inzoka na skorpiyo. None wewe umva ko ari bwo buzima bwawe. Urumva iryo jambo rinyengetera no mu magage, ukumva mu magufa yawe no mu maraso birimo yuko yaduhaye ububasha bwo gukandagira inzoka na skorpiyo. Nzokandagira inzoka na skorpiyo. Nzokandagira inzoka na skorpiyo. Ukabigira ubuzima. Niba bigira ubuzima bizokubera uko nyene. Uzokandagira inzoka na skorpiyo. Haleluya. Haleluya. Abavyizera cyamoko hejo, abavyizera jambo ry'Imana, abagizera uyu munsi utangure kugeza jambo ry'Imana. Inzoka zirahari, skorpiyo zirahari, ariko Yesu yatubwiye ngo tuzozikandagira. Kristo Yesu nashimwe. Yesu wacu nashimwe. Ngo kandi muzurambika ibiganza ku bagwaye bakire. Benshi bacaraba ngo ni no gusa. Ngo ni no gusa. Ngo turambika ibiganza ku bagwayi bagakira. Oya, ni isezerano Yesu yahaye abizeye bose. Abizeye bose. Abizeye bose. Nigi wawe, nigi wanje, nawe uri umwana wakiriye Kristo, uri umukristo. Ubwo bubasha Yesu Kristo yarabuguhaye. Bwizere ko bufise.
Yesu ashimwe cyane. Ugasanga umumama umugabo wewe n'umukristo aragwaye, aho kugira ngo bwa bubasha bukoreshe, mwami Yesu wavuze ngo tuzura mkingaza ku bagoye bakire. Ugasanga agiye kuri telefone ngo wewe mbega nimero za mwarimu wa teremi, mwarimu Zebedayo mbega yo mwari urumva ba mugabo wanje araremvye, kandi mwese muri abakristo vraiment. None ubwo n'ubuzima nyabaki imyaka umaze utazi kubeshwaho n'ijambo Yesu Kristo yavuze. Mungu aturumie sana, Mungu aturumie sana. Ugasanga umwana n'umuririmbyi mugwaruka muri teramira mu banyeshure kware ya mbere, ariko abana bakagwara mu gicugu, abademoni akabafata. Mbega basha ndabigenza gute? Mwarimu Placide mbega yo weye uko maiti uko nini? Mungu asaidie sana. Abakristo bo kwizina gusa koresha iri jambo. Yesu wacu nashimwe. Koresha iri jambo bakristo. Imana yaraduhaye ubuzima, yaraduhaye umuti, turawugendana. Ariko ari umupagani uzubanza uvuga ati reka ndakudonera umukozi w'Imana ubanze wature. Ariko muri abakristo, muri abagorosi mwese muhira ufite ubasha bwo gukora icyo gikorwa. Yesu aguha umugisha, Yesu aguha umugisha. Muzoturusha namwe nimukore. Yesu yabitwemereye. Sema amena. Ijambo ry'Imana n'ubuzima. Igituma abakristo bago bavyuka n'ukubera iki? Nta jambo ry'Imana bubakiyeko. Dawidi yavuze muri Zaburi ya 119 ku murongo wa 11 ngo nabitse ijambo ryawe hehe ngo noye. None kubera iki umucumura imisi yose? Ucumura imisi yose. Yesu adufashe cyane. Imana irababazwa kwigaburira abantu ijambo ry'ubuzima. Barihanye, barabatizwa, bararirimba, ariko bakora vyaha vya kera batarihana. Nta terambere bafise. Bago bavyuka. Mungu aturumie sana, Mungu aturumie sana. Ukaguma ucumura, ugasambana, warabatijwe, uri umuririmbyi, ukongana indimi, hama ukazanga ngo uriko aririmba. None wewe ugasariki. Yesu adufashe, Yesu adutabara. Naho dutandukanye na babandi cumurambizi, cumura n'ibigirankana. Naho dutandukaniye, ariko Bibiliya imbwira mu Baheburayo ngo namba dukora ivyaha ibigirankana, namba dukora ivyaha ibigirankana, namba dukora ivyaha ibigirankana, kandi tumaze kumenya ukuri, tumaze kumenya icyo Imana yanga n'ikikunda, ni abasigaye ikimazi c'ivyaha. Amaraso ya Yesu tukagira umengano umukino. Umuntu akihana uyu munsi, ejo kandi kwa mbere akabisubiramwo. Mungu aturumie sana. Kubera iki twama ducumura ku Mana? Kubera iki duharika? Kubera iki ivyifuzo bitubana umurengera? Yesu yavuze ngo uzora umugore akamwifuza azomaze gusambana muri we. Ni jambo ry'Imana. Kuko utarigendana ngo rikubera inkinzo. Ivyifuzo waruguruye, wifuza ugomuyu, kagomuyu. None ushaka Imana ikore gute? Ivuge kangahe? Yaravuze ijambo ry'Imana ryubakireko, rikubesheho. Muzobona umugisha w'Imana ukuzako. Yesu wacu nashimwe cyane, Yesu wacu nashimwe cyane. Gucumura ku Mana tubizi. Kubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Soma Bibiliya. Muri Zaburi ya mbere havuga ngo ibyo byagezwe vy'Uhoraho nukubishira ku mutima, ku murango no mwijoro. Uri kurasesangura ukumva ko ukabikura muri kahise ukagishirako wewe. Imana ikumva iravugana nawe muri Bibiliya. Sema amena. Ukumva iravugana na wewe
muri bibiri ukumva ko umunsi umwe nafashe amasengesho nkiri umusore ngati ngimbere y'Imana ntwara Bibiliya Imana ndagomba ume gutahura ijambo ryawe ndisonzesha ndamara iminsi 2 nisonzesha ngo Imana ndikoze mu jambo ry'Imana ndaritahure niba ndamaze gukora icyo gikorwa ati Imana ngomba gutahura ijambo ryawe ninarisoma ndaritahure shikoko hejuru hakuna Mungu nipe gari, Mungu nipe fiancé, Mungu mariage, Mungu iyo ni inyongera byose biri ngamu jambo ry'Imana umugore abana byose Imana yabitwemereye sema amena yabitwemereye itwarike cyugami bw'Imana no kugororoka kwayo ibindi byose niki ni inyongera Yesu abamugisha Tutebejereho turabundi buryo bwira kabiri Imana ivuga. Imana iravuga biciye mu bakozi bayo. Biciye mu bakozi bayo. Igitabo cya mbere cya Samuel 1:17 turabona ingene Imana yavuganye n'uwitwa Ana. Imana ikoresheje umukozi wayo. Kaze muri Murenova dusome igitabo cya mbere cya Samuel 1:17 wabona igitabo cya mbere cya Samuel 1:17 avuga ngo maze Eli aramwishura ati nuko niwigira amahoro Imana ya Isirayeli iguha icyo wayisavye amen. Sema amen. Imana iravuga biciye mu bakozi bayo. Hana yari ngumba kandi Imana bitugiye ko iro yari yugaye inda yiwe irugara shaka amavisi irugara. Penina wewe yaguma vyara bila problem. Ariko Ana irugara. Ariko Ana yari yaratawe ijambo ry'Imana. Yuko umuntu niyasenga Imana igira gute yishura. Acaduga mu rusengero ishiro. Yatumbere mu ngoro y'Imana. Nagomba nakubwire mu Kristo. Hari ikintu twibagiye. Nagomba nakubise ngo nuzumara umunsi wose. Uronsa kanyuri muhira uzotumbere mu ngoro y'Imana. Nazoba ari nko ku mugoroba ugende kumfuruka hari uyijojera amajojwa yawe Imana izokwishura. Kunda mu ngoro y'Imana. Sema amen. Kunda mu ngoro y'Imana. Ariko arasenga ntiyamenye ivyari ivyo. Ugambira tabakora ngo yaborewe nibiki. Kuko yasengera mu ntamatama. Hari igihe umuntu arengegwa no gusora ijwi bikanga ariko kandi akasengera mu mutima ramwe nurewe uzogeza geri kwa waborewe abugati je sinaborewe ariko ndafise amajojwa ndafise umutwaro sema amena ndafise umutwaro uno munsi wadufise umutwaro nabona abwira ngo uza gutaha Imana ikwishuye sema amen ariko niwizera mu nyuma ariko asenga maze kumubwira byose umukozi w'Imana caratura ijambo amubwira ngo genda amahoro uhoraho aguhe icyo wagize gute wasavye. Hana avuga ati Eli yanyaturiye ngende amahoro acagenda amahoro uwo munsi barateka arajya ya mahoro yatuwe ko umukozi w'Imana ari agendana ari no mu cyumba avuga ati Mana umukozi wavuze ngo ngende amahoro ume icyo nasavye ndize ijambo umukozi wawe yagize gute yanyatuye ko sema amena. Iryo joro nyene Imana icayugurura ivyo yari yugaye sema amena. Yugura ivyo yari yugaye benshi ngo nabii anaheshima wapi? Nabii anaheshima wapi? Aba bari mu Imana. Amen.
abari mu Imana naho twagenda mu ntege nke uze wirinde kutuvuga ko amajambo ko wigombeye. Isa dutabare cyane, isa dutabare. Ana kuva uwo munsi Imana ikirishura. Si ibyo gusa, hari n'uwundi mu bami ba mbere 5 ku murongo w'9 tuguma turangize na 10 havuga ku vyerekeye Namani yaragwaye imibembe. Hama rero bica bisaba ngoma yuko agenda kubonana na Elisa. Byaciye kureba ndikivyete ku bami, ariko kandi amaze gushika yibaza ngo Elisa ko ari umutamara ajugumira acava hanze abona amapete biki, ariko Elisa aca sohora ijambo ngo genda nagende yiyuhagire muri Yorodani ibetangabo kangahe 7 abarahejeje. Namani amagorwa acarinjira, ariko imutama aragayana kwe nezi ngo araza ngo azumagize ukuboko hejuru yanje ni ubana amapete je bamfise. Ariko Elisa umukozi w'Imana yaramaze gusohora ijambo kandi arisohoye Imana yagemeza. Yesu wacu nashimye, Yesu wacu nashimye, Yesu ashimye. Kino gihe abakristo uri kurabasengera avuga ati yo mwari fata ngaha nyene niho ndacumva nyene urumva udafashe ngaha wape. Ariko naguma nabwiye ngo va muri kamenyere. Umukozi Imana ashobora kwatura ati genda amahoro kandi uzogira ubukwe mu ishengero. Twari iryo nyene ati yamnyatuye ko nzogira ubukwe mu ishengero. Genda urikorere ko sema amena cyakiri iryo nyene. Benshi twarahushije umugisha tutazi ko umugisha Imana yawuduhaye. Zarutabare cyane iri jambo ry'Imana. Elisa yasohoye genda. Namani nawe none ko taje ngwankoreko bikini oya. Imana ikora mu buryo bwinshi, Imana ikora mu buryo bwinshi. Izere gusa ijambo ry'Imana n'ijambo ryavugishwa n'iki n'Imana. Ibisigaye urabona igitangaza cy'iki cy'Imana n'aya majambo y'Imana. Tubeshwaho n'iki n'ijambo ry'iki ry'Imana. Tugore ibiganza byacu tubeshwaho n'ijambo ry'iki ry'Imana. Twizere amasezerano yose na iwacu harimo byinshi ngaha n'ivy'iwawe. Waranjanjwe ku mugisha yarawuduhaye. Ugasanga abandi babeshwaho n'ibicuro. Yumvise igicuro mu kuboko uyu munsi kwe ndatora amahera ndatora. Ubwo n'ubuzima bw'abakristo Mana yanje. Ubeshwaho n'ibicuro byo mu maboko. Wabikuye he? Wakumva igicuro ngaha ku maso ngo basha ngo ndaza kurira abasha ngo Imana indinde kurira. Ivyo ni ibinyamubiri. Tubeshwaho n'ijambo ry'iki ry'Imana sema amena. Ukabona akanyoni karaje akanyoni nibi. Imana ivuga natwe mu nyoni apana. Imana ivuga natwe muri Kristo Yesu wenyene sema amena. Genda n'ijambo ry'Imana urigendanye nubwo buzima. Imana muri wewe, Yesu muri wewe, mwera muri wewe bizogutunga. Jambo ry'Imana rizogutunga, rizokubwira ati nawe umwansi wawe yosonza mugaburire. Jambo ry'Imana rizokurongora hose, abavuma mubahezagire. Jambo ry'Imana nibwo buzima. Yesu abaho umugisha, Yesu abaho umugisha. Wabone kirira habiri kirahaciye ngaho ngo yo ngo basi. Wakumva igihuna ngo Mana yanje ngo nituramuka maisha gani ya Ukristo. Mbega Yesu wawe ni marehemu, Yesu wawe numuisi. Mungu aturumie sana, Mana tubabariye cyane. Uvugana n'Imana bice mu bihuna. Abandi bakarara bari inyama ngo narose ndiko narya inyama mbisi ngo acabikiriyo wabikuye hivyo vyanditse. Mungu aturumiye sana.
Yesu abagire neza, Yesu abatabare, Yesu adufashe tubeshwaho n'ijambo ry'Imana n'amajambo y'Imana. Mwese Imana ibahe umugisha. Wumva ijambo ry'Imana riri muri wewe, kugumucumura ku Mana ni kubera iki? Navuga ati Imana jewe nagomba kubeshwaho n'ijambo ryawe. Kazi uyu munsi ukorere ku ijambo ry'Imana. Icyo ryanse nawe ucange. Ntugasambane ni ntugasambane, ntukice ni ntukice, ntukarahire nyene. Hama uzobona Imana n'uyu munsi nyene niwabikora ivyo uraza kubona ibitangaza vy'Imana. Umugisha w'Imana nta handi uri, ni mu ijambo ry'Imana. Urakeneye umugisha uvuye mu ijambo ry'Imana, kandi tuza gusenga Imana. Umukozi w'Imana yature akwatureko, kandi niwizera icyo akwaturako uraza kukironka, uraza kukibona. Ariko tubanze kwanza iyi mitima itabika ijambo ry'Imana, iyi mitima yatobotse. Ijambo ry'Imana ryumvigwa ngaha hagera kuri porotayi rikaba ryagiye. Hari abantu inyoni zamaze atwaye amajambo y'Imana, batabika ijambo ry'Imana. Wewe utafise kubika ijambo ry'Imana, kaze tugusengere, kaze murivyi, kaze ijambo ry'Imana rikubesheho. Ugasanga abantu barabise yandi majambo y'insaku, amajambo yo guteranya yarayapakiye. Nuzo bivuge ubibike, akabipakira. Ariko Bibiliya nta n'umurongo n'umwe. Mungu aturumye sana. Ugaruka ko amasezo bakuzuza mu mitima, amasezo ushaka amasezo ijana bakayabika. Ariko Bibiliya subutu akuna. Niyo mpamvu benshi baguma bagwa. Ndakubwije ukuri, nutagerezwa n'ijambo ry'Imana nta buzima ufise, nta bukristo bwawe, nta terambere uzogira, nta n'Imana uzobona igukora mu buzima bwawe. Oya, ingo ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana ritanga umugisha, ijambo ry'Imana rireza, ijambo ry'Imana n'ubuzima, ijambo ry'Imana n'umutima w'ubugingo, ijambo ry'Imana n'inkota, ijambo ry'Imana n'ubushobozi, ijambo ry'Imana rirarema. Kadusenga Imana. Kaduhaye kaze umubwiriza wacu asenga Imana. Ijambo ryayo rirarema, ijambo ryayo rirarema, ijambo ryayo rirarema, ijambo ryayo rirarema. Imana ivuze ngo baho urabaho, ijambo ryayo rirarema. Bika ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Gira inyota y'ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Rigendereko abana bawe, uze urababwira ijambo ry'Imana. Umwana akiri mu nda, tangura kumubwira ijambo ry'Imana hariya nyene mu nda. Mwatureko uri kuramwonsa, umwonse uvuga ko amajambo y'Imana kuri ryabera ati ni wonke. Ijambo ry'Imana zigira ikibanza muri we mwana. Uzoba pastor, uzoba umukozi w'Imana, uzogira ikimazi mu ishengero. Yesu adutabare. Ugasanga umuntu aje gusengera abana ariko amaze kugira myaka 15. Oya, nacho ukigarukana. Tangura hariya nyina kiri mu nda, umwatureko amajambo y'Imana. Yesu aguhe umugisha. Kaze mubwiriza. Dusenge Imana. Kaze n'abandi bakiri mu ntebe, ubike ijambo ry'Imana, ugira inyota ijambo ry'Imana. Amasezerano yose ari muri Bibiliya uyagire gwawe. Eliya yari umuntu nkatwe, yari umuntu nka wewe, na wewe ni wowe usigaye muri nosi. Ba Paulo barangije urugendo rwabo, ariko nawe mu gishingo cya Paulo, ba Petero, ni wewe uyu munsi. Ijambo ryayo riracariho. Imana igomba ikorane na wewe mu myaka yawe. Ubona ingene Imana ikora, n'ingene Imana ivuga, n'ingene Imana yishura. Ubirabisha amaso yawe, ubone si Imana ya Daniel, yizanira Imana yawe, yibutse icyo yasezeranye. Uzobona umugisha w'Imana. Kandi
Mana data wa twese uri mu ijuru, utanga imbabazi n'ikigongwe. Ijambo ryawe ni inkota ikarishe, ririnjira rigatanga ingingo n'umusokoro, kandi rigasohora ivyo umuntu yiyumvira, kandi rigasohora ivyo umuntu agabira gukora, hanyuma rikimika ubwami bwawe. Mu izina rya Yesu turasengeye rero aba bantu baje bazanywe n'ijambo ryawe, nubagirire imbabazi, ubagirire ikigongwe, ubaharire ivyo bakoze bibi, weze imitima yabo, ubuhagire. Amaraso ya Yesu mwagazi w'intama w'Imana abeze kandi abakure ku ivyo bagabitanije bibi, abakure ku ivyo bakoze bibi. Wihumanurire ubwoko bwawe babihangagera. Urakoze kubagiriye imbabazi kandi ubagiriye ikigongwe, tubisabye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amina.